Amahoro y'Imana abane namwe barundi kazi aho muherereye hose. Hama uno munsi narinje nje gusaba ikigo sense Conseil National de la Communication irabire hagufi ibinyamakuru byamaze kuba ibitangazamakuru mutandukanye kuba hariho ikinyamakuru n'itangazamakuru. Hari abantu batabavyitiranya kibaza kuba umujournaliste canke kuba radio canke kuba magazine canke kuba televiziyo, mugabo ukabutaza inshingano canke ukaba ukora ibintu kubera gufana canke kubera guhengamira ku ruhande rumwe. Muri ico gihe ntubura umunyamakuru, ubura umutangazamakuru. Akarorero, umunyamakuru arayacukumbura akayarondera iyari ivyo bamubwiye vyose akabigirira amatohoza akabona ko ari vyo, ariko umutangazamakuru asoma canke akagira agatangaza ivyo bamuzaniye uko biba biri kose, agira communique mu ncamake. Rero muri no misi ariko aribonekeza ibimenyesha makuru canke abanyamakuru bariko bakora ibintu mengo babikora kugira bacoze igihugu ciza c'u Burundi. Nk'akarorero jewe ndagatanga bambabarire kandi n'abantu mwese mu mbabarire, naratangaye kubona ikinyamakuru citwa Yaga gishobora kwandika inkuru itariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Wari umunsi ukurikira itariki 8, twese tuzi ko ari umunsi wahariwe gukunda igihugu, kandi uwo munsi twaba tuzi ko ariho bibukira ko sokuru wacu Pierre Nkurunziza nyakwigendera yahoze ari umukuru w'igihugu ciza c'u Burundi. Rero harabonetse abaopoza surtout bakaguma bavuga ati umunsi mukuru ntituwemera, umunsi mukuru umengo n'uruhande rumwe, umunsi mukuru umengo n'unabiriya. Yaga nabo n'ibindi binyamakuru mugo nshimye kuvuga kuri Yaga cane, aho baraza kuvuga urahengamye canke uvuze ukuri canke twarabibonye, n'abandi muzoza mu commentaire canke mu mpinyuze mu zindi nzira canke namwe mugire ikindi kiganiro canke mugombe mumpamagare ndabisigure. Sinaro kungire muja kuvuga ati ngo igihugu c'u Burundi ngo kubera ngo gikenye ngo cogira ngo amakonje, ngo kubona ngo igihugu c'u Burundi gikenye bigaca kigira ngo amakonje ngo ashika ngo kuri 5 ngo akurikirana. Umuntu ubona ko basi nka kujya bavuga ati nakamaramaza ntivyari bikwiye kubuko bituma abantu badakora ngo basiba ngo siritungo kuri uwo munsi wa le 8 juin, uyo munsi wo gukunda igihugu ngo ntibikeneye ko abantu basiba. Haca nzagaruka nkabaza, hari konje burya ngaha mu gihugu c'u Burundi iyo ibaye bugara amabotike, bugara amasoko. Hari konje ngaha mu gihugu c'u Burundi ku maconero badakora. Hari konje ngaha mu gihugu c'u Burundi mu Tanganyika bataroba. Hari konje yugara imirimo neza na neza ngaha mu gihugu c'u Burundi, banke zidakora. Rero twaniko ndababwire imbere yuko muza muravuga inkuru ntimuze muragira santima canke mukora ibintu mutumwe na babandi babajejwe gucoza igihugu c'u Burundi. Ntuzoba ngaho urumenyesha makuru, uzobura umutangaza makuru. Hama kuba muvuga ngo gifise ngo cari gifise ngo imisi ico gihe vyaba bana kwabaye amatora habirayidi haca haba weekend, ariko samedi dimanche hama kuwa mbere niho haciye haba uwo munsi mukuru wo gukunda igihugu icikwira imisi 5. Mugo mumva ko ari mu samedi dimanche imisi 2 n'imisi 3 yabaye y'amakonje. Ngarutse kuri iki kibazo c'amakonje umengo hari abarundi bamwe badatahura canke babifata ukundi kuntu. Ikonje kubwanje canke kubw'imbono rusangi, ikonje nta kibazo na kimwe ibiratera. Hari konje national, hakabaho konje religieux, hakabaho na konje de circonstance. Nta kibazo na kimwe biratera kuko haba no kuri independence hari abandanya bakora imirimo yabo, haba no ku munsi mukuru kanaka abakora anterema barakora anterema, abaja kubatizwa barabatizwa, abafise imanza zose imirimo yose amabiro hari abatonda. Ikonje ntibisigura utasanzwe uri kinebwe, ntibisigura ngo igihugu ngo cagwije imisi mikuru ngo imisi y'amakonje ngo ho kugwiza imisi y'akazi nkuko ndabibona kinyamakuru ca Yaga cabandanje candika. En plus
mu Rwanda baheruka gushiraho iminsi indwi gushika no munsi nta munyagihugu numwe wo mu Rwanda aratahura igituma iyo minsi indwi yashizweho mugabo nta binyamakuru na bimwe biko birasemerera ngo Rwanda kuko Rwanda kenshi iyo muriko muravuga Burundi muvuga par rapport y'igihugu c'u Rwanda ori igihugu c'u Rwanda ubwaco ntaho kirishikana igihugu c'u Rwanda mu bihugu 30 byo muri Afrika bitunze ntikirimwo igihugu c'u Rwanda abagwiza atunga 30 bo muri Afrika nta munyarwanda arimwo igihugu c'u Rwanda mu bihugu 200 bikenye kirimwo none ko igihugu c'u Rwanda catanze konje y'imisi indwi ko umengo ntaco bivuze ico ni kimwe kuko havavuga ati okay u Rwanda n'u Burundi si bihugu bimwe tweka tuvuga ivyo ngaha mu gihugu c'u Burundi mugabo uko bavuga igihugu c'u Burundi bagikompara n'ibindi bihugu nco bituma twe tuzana comparaison igihugu mwaravuze ati babandanya bavuga ati ngo hengoraba ngo nk'akarorero ngo igihugu c'u Burundi ngo gifisa amakonje 18 kuri kireo c'amakonje wese ngo ku mwaka ngo gifisa amakonje 18 igihugu c'u Burundi nago bandabahumurize sico gihugu ca mbere gifisa amakonje menshi kuko haba uhereye mu Rwanda ugiye muri Guinea ugiye n'ahandi reka kwanza ndabatondekere ibihugu bimwe vyo ngaha muri Afrika niyo mwisi bifisa amakonje menshi ku mwaka mugabo gaca wumva ngo igihugu ofete mu kurondera amasije canke mu kurondera ama content ugasanga uko arondera content ushaka guharaba iki gihugu canke ufise yindi ntego yiwawe je ne sais pas mugabo s'il te plaît ze muraraba ibintu ukungere mu orienta ibintu muvuga kuko Uburundi ntufise ibintu bibi gusa ni muvuge navyiza ko mutagira intonde z'amazu meza amahoteli kugira ingenzi zivuga ati bagiye kurondera kuma rega igihugu kibonekera kuma recherche ugiye muri bar de recherche kuri Google ukandika Burundi hariho igitigiri c'incuro Burundi buba burondego rero mwe mugumye mu postinga muvuga igihugu nabi amakonje bagize ukuntu bakora nebinebwe igihugu kigize ukuntu nuku je ca mbona kumengo hari indi objectif iri inyuma murantunga nababwiye kuva ntangura kuvuga murantunga babitahura ukundi mu bitahura ukundi mugabo bashaka gutahura ico nshaka kuvuga namwe mu bitahure uko nanje ndiko ndabitahura ikonje ntawe ryabujije umunyamakuru wayaga kuja kurondera makuru ryabujije umurundi wari wese gushira imodoka yo nimba ari umutaximene nimba ari umuki kuja guca amafaranga kurondera ratio muzoze rero muraraba ukungene mworienta ibintu nahandi kuja ngo kuvuga ngo igihugu c'u Burundi ngo gifisa amakonje menshi no u Rwanda rufisa amakonje menshi gusumba Burundi Guinea sumba amakonje Burundi za Sudani n'izindi reka ndabereka intonde nk'akarorero